Mungu wewe nikisinaangusha watu chini. Mame naua watu. Ndio naua watu wabanikuwa siku plus situation kwa wapi? Mungu wa mbinguni hema. Abo nabo bagombye gutambamwo igitambo. Yeah. Urabyumva? Kijya ni igitambo nk'ibindi bitambo byose mu ntambara. Ntaba general uherutse kumva biyiciye ubonye n'ubwabo. Bijya biba ni bitambo by'intambara. Abantu rero bari mu ruja kuko dushaka tubwire abantu bamenye ukuri. Ibi bintu vyabaye ukuri kwabyo nukuwe. Mbo bajya abanyagihugu b'inzira karengane bapfuye. Abo bapfuye canke bakomeretse. Ubwa mbere hoho iyo ntambara ntiyari nakenewe. Kuko bajya abanyagihugu bari mu gihugu cabo kandi ntawe bagiriye nabi. Nta bumera bw'Imana bariye. Urabyumva? Bategerezwa kuba bari mu mahoro, bari mu zabo, bariko barakora ivyabo. Mbo rero mu ntambara. Yes, my people nkundira kandi ndabaramutse mugwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turabaye mwaramutse namwiriwe. So my name is Liam Promoter behind the camera. Imbere yacu mfise Abdul Uwimana niwa mutubire nyene niwe ndabagarukaniye kubusesanguzi turiko turabakorera ku ngwano ziko zibera muri Kongo. So today naje ngukira tuvugane nawe inkuru ishushe cyane inkuru ikirabice bigacika aho igoma ibukavu vyakomeye cyane. Ariko imbere ya byose mbere ko tubashikiriza amakuru reka tubaze tumwakire. Bro, welcome. Murakoze sana. Ego hama ndihanganishije kwanza abanyekongo bariko barapfa batazi ico bazira. Bibabaje cyane. Abanyekongo bariko baragirwa nka bimwe abatanzania bita mbuzi ya kafara. Yatari sabe. Ese ibintu ndazobibazwa. Ariko imbere ya byose banzura musa bakunzi ba Link Arena yalo. Ya ndabaramukije amahoro y'Imana bane nabo aho bari hose. Imana ibarinde inzara n'intambara. Yeah. Birababaza cyane. Makuru rero munsi dufise dushaka dusangiza abantu. Ni video iri kirasirikira. Aho uno munsi M23 na AFC bari kubagira inama y'insinzi ndavyite yo kwigira insinzi. Aho bashowe no kuvuga amajambo karishe cyane ko inyuma yo gufata Goma nabo kavu aharamukiwe ari Uvira. Ariko muri byo birori habaye uguturika kudasanzwe aho abanyagihugu benshi b'inzira karengane batakarije ubuzima. Ico kintu ukivuga kwiki? Mbo bajya abanyagihugu b'inzira karengane bapfuye. Abo bapfuye canke bakomeretse. Ubwa mbere hoho iyo ntambara ntiyari nakenewe. Kuko bajya abanyagihugu bari mu gihugu cabo kandi ntawe bagiriye nabi. Nta bumera bw'Imana bariye. Urabyumva? Bategerezwa kuba bari mu mahoro, bari mu zabo, bariko barakora ivyabo. Mbo rero mu ntambara na cyane iyo abantu bagomba kwigira nyoni nyinshi barakora ibintu byinshi kugira ngo by'ama propaganda no kugira abantu barashobora gukora ibintu bibi kugira ngo baronke ikivugwa. Ikivugwa. Ariko sinzi nimba ubabirabye bijya bintu vyabaye. Hajya hano hari abasoda ba M23 bacunze umutekano. Hari abashefu ba M23 ariko abapfuye n'abene gihugu. Ntaco bonamo. Tuvuge ko ari bo babikoze kugira ngo babeshere igisirikare ca Kongo. Bijyanye bikogwa mu buryo bwo kwankisha abene gihugu leta yabo. Kuko umwene gihugu nta makuru abafise. Mu buryo rero bwo kugira ngo umwankishe umukuru w'igihugu utegerezwa kumukorera ibintu bibi hanyuma ukabigereka ku mukuru w'igihugu. Nivyo bajya bakora. Nibyo bajyanye bakora. Umugabo gusa ico no babwira abantu bakora bijya bintu bamenye yuko bafise imiryango. Ejo bazopfa. Abantu bareke kubaho mu buryo bwo kwiyahura
bareke kumera nk'aba Al-Shabaab, sinzi nimba barimukiwemo na Al-Qaeda mu mutima, kumva yuko kwica abantu bangana kujya ataco bikubwiye mu nyungu ziwawe, kwica abantu bangana kujya mu nyungu ziwawe, gufata ibombe ugashira hajya. Icyo nzi neza nuko abenegihugu bari hajya bose s'abanyamurenge, sibyo? Harimo n'abandi benegihugu. Ko ni bomba hano yaturise kwari ku ruhande rumwe, durika abantu bo bipfuza ko iyo bombi baturitse. Abo nabo bagombye gutambamwo igitambo. Urabyumva? Kijya n'igitambo nk'ibindi bitambo byose mu ntambara. Nta ba general uherutse kumva biyiciye ubonye n'ubwabo. Bijya biba n'ibitambo by'intambara. Abantu rero bari mu ruja kuko dushaka tubwire abantu bamenye ukuri. Ibi bintu byabaye ukuri kwabyo nukuwe. Ukuri kwabyo abantu bategerezwa kubibona. Nimba ijya stade yariko abasoda ba M23 eriko n'abashefu ba M23, nimba ari FARDC igombye gutera ntiyacitera mu banyagihugu ahubwo yakubita muri bajya abashefu. Urabyumva? Rero abantu ubonye n'ubwabo barashobora kugira ubwenge bakamenya ibyabaye hajya. Ntabwo ari FARDC yateye hajya canke abandi bantu bafatanije na FARDC ntibotera mu banyagihugu. Bari gupima aho abayobozi ba M23 bajya bariko barakoresha inama bahagaze. Nibo bari kuba bakeneye. Ahubwo umuntu yo kwibaza ati none ni gute abantu bahamagara abantu bakabazana kuri stade, kuko bajya abantu abenshi baza ku nguvu, baje ku nguvu, ni ku nguvu babazana ku nguvu, bijya urabyumva, bijya babazana ku nguvu, wanse baragukubita, abana bakabakubita iki mpaka muze babone yuko ari uruvunganzoka rw'abantu. Urabyumva? Isinzi ry'abantu gitabiriye ibyo bintu, hanyuma abo bantu wazanye ku nguvu kagaruka ukabica. Bafitiye iyihe nyungu ukabica? Ugacugaruka ukabica kugira wunguke iki? Niki Abdul, niki kintu rero nk'impanuro byarasima bisozere kino kiganiro, niki kintu uhanura bino bintu biri kubiraba mu burasira muri Kongo? Tuko tubona ko bitanguye kurenza urugero. Ikintu no hanura abakongomani n'abandi bantu bakunda Kongo, bamenye ikintu, bibuke ikintu nigeze kubabwira cyo tabara Kongo. Nuko abantu bufashanya, tugafashanya, tukarondera icyo icyitwa United States of Africa. Urabyumva? Ku buryo atantambara izosubira kuba muri Kongo, atantambara izoba mu Burundi, atantambara yoba mu Rwanda, kuko habayeho United States of Africa. Nta muntu ugiye gutera Kongo wowe uteye Afrika yose, wowe ubizi neza kuri bukubitwe. Abantu icyo kintu bagiharanire kandi ntibagifate nk'ibintu byoroshe. Hanyuma ikindi naco, reka mbwire abo bantu bari inyuma y'ibi bintu, abo ba M23 baja kwica abenegihugu babazanye ku nguvu barangiza bakabica, ndababwire yuko ibyo bintu ataho bizobashikana. Amafaranga yo mu maraso ntabwo ashobora kwigisha umwana wawe ngo azovemo ikintu kinini. Urabyumva? Abenshi babikora nibareke kumena amaraso y'inzirakarengane, bagahemukira inzirakarengane kubw'imiryango yabo, kubw'inshuti zabo. Umve, babigira uko bashaka ariko ntaco bizobamarira. Urabyumva? Ntaco bizobamarira, nibabihebe. Nibareke kwica izo nzirakarengane, nibahangane na leta, nibahangane n'abafatanije na leta, ariko bari kumwime igihugu yibereho mu mahoro. Urabyumva? Umusirikare mwiza agwana n'umusirikare mugenzi wiwe ku rugamba, niwe abari umwansi wiwe, ufise inkoho niwe mwansi wawe. None umwene gihugu mushaka kwiki? Nibaza ko ubutumwa bwageze kure, kandi nibaza ko ubutumwa bwageze. Ibyo bintu babireke, birababaje. Reka tugushimire.
murakoze cyane Imana ibahezagire dushimira abantu bose baradukurikira ariko abantu basengere Kongo basengera abakongomani bapfuye kuva kera bapfuye kuva abantu kera bose baradukurikirana dushimira wowe umaze kugira subscribe ubanugira subscribe kugira ngo ubone update tuba buri munsi turabakunda cyane ciao ciao my name is Ram promoter behind the camera bye